الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وطاقات الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في أمان الله بحق كفها يا عين صادق. كفيت كفينا 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 وبحاميم عين سين قاف هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. صدق الله العظيم. نعم. Mbanze kuwara musa amo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa toa Islam moro imana abane namwe. Nunge kandi kora musinda bipfuriza amahoro y'Imana aho muri hose, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abagwaye, abari kwa muganga, abari mu zabo, abari ku kazi, aho muri hose ndabifurije kugwa neza mu byanyu. Mu cyamake rero ndibaza yuko twashoboye gushobora gushikiza ivyigwa byinshi, inyigisho nyinshi kandi nizere ko zino nyigisho zashitse kure gose renga mu Burundi no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Baravuze ibimenyetso byinshi cyane gose. Uno musuri hejuru twabazaniye inyigisho ivuga ati Subiani ninde. Subiani ninde. Subiani ninde. Muvuze Subiani, ubwo nubwo bw'amajini yitwa amasubiani. Subiani ninde? Subiani ni jini. Ni jini rihana kontra niki n'abarozi. Subiani ni jini ribi rihana kontra niki n'abarozi. Kandi uyu Subiani akaba aza ari nk'umuntu w'umurozi amurondeye aje akazi kiwiwe ni kuvuga iki, arungikwa kuja gukora ibi bikurikira. Arungika kuja gusambuza ingo zabubakanye, arungika kuza kugirane kuza gutera umukeno wafise ubuzi bwabo, arungika kuza gutera imikoshi mu bantu byo bakora byose, arungika kuza gusubiza inyuma umuntu aha abandi bakora batera imbere, umuntu agakora asubira inyuma. Niyo yitwa Subiani. Uyu Subiani rero n'amajini ni jini ava mu bwoko bw'aya majini agendera hasi. Nayo nayahe niyo majini ashaka kwihindura inzoka, ashaka kwihindura imbeba, ashaka kwihindura umusebanyi, ashaka kwihindura intuze. Ni kuvuga iki, niyo majini afise ubasha kugendera hasi gusa. Kuko amajini yose numve ngo amajini ukugenda kwabo, kwiyunguruza kwabo kugabemwo imigwi itatu. Koravuze yuko arabagendera hasi, arabagendera mu ntuzeyi mu kirere, harabagira n'abandi baduga hejuru haguruka atamba bafise. Ni kuvuga arabagendera hasi. Nabandi mu kugenda banda kuguruka niki, banda kuguruka n'amababa. Nabandi mu kugenda baguruka atamababa biriwe baramera. Uri yose turabe Subiani. Ni iminsi bigaragara Subiani. Uwe muntu kwanyumviriza uri hose, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri hanze y'igihugu cy'u Burundi, nukuri namba utari kurakurikirana ibiganiro bya Dr. Sole Online TV, warahombye ibintu binini gose cyane gose. Warahombye ibintu binini cyane kubera ino channel ya Dr. Sole Online TV ica ku biganiro byiza cyane, ibiganiro bifite inyigisho mu buzima bwawe, no mu buzima bwawe uri kurabyumviriza, no mu vyaro rwawe, no mu buzima nuko nyene mu buzima bwa misi yose, no mu buzima bwa misi yose. Mu cyamake rero ni kuvuga yuko turabe ibimenyetso bimugaragaza mbe nibihe. Ibimenyetso bimugaragaza nibihe Subiani nibihe. Subiani ninde? Subiani ni jini. Ni jini riva mu bwoko bwa Maimuna Abanuhu. Subiani jini litwagwa mu bwoko bwa Maimuna Abanuhu. Vuze Maimuna Abanuhu nukunda kumuvuga Maimuna ni umwamikazi w'amajini kw'isi yose. Umwamikazi wiki w'amajini kw'isi yose. Dr. Sole yuko navuga amajini. Amajini gisugwa n'ikintu kitabonekana. Ni biremwa vy'Imana byaremwe kwe waremwe. Niko gusa ukuremwa kwacu gutandukanye. Bo baremwe mu muriro, ko turemwa mu vyondo, twe turema mwivu. Amarika aremwa baremwa mu muco.
ni kuvuga gusa ni intandukano gusa giremwa mugabo nabo ngene birenga vy'Imana. Subiani ninde Subiani? Nibihemeso mwaraga Subiani. Subiani ni jini rikunda kuzira umuntu ibimenyetso bigaragaza n'ibihinya. Wewe muntu ukunda kurota, muntu ukunda kurota inzoka zirabura, mbe wewe iyo uramutse uryamye mu ijoro urakunda kurota inzozi z'indoto z'inzoka zirabura? Muntu ukunda kurota inzoka zirabura mu buzima bwawe, umenye neza iyo onya ni jini yitwa Subiani. Ubone Subiani akazi kiwiwe ni kuroga. Kandi Subiani kesho na kesho Subiani na majini usha gusanga umwana ashaka kuvukana, abana bavukana kira umuntu umva na majini uza gusanga ukiri muto gufata ukiri muto sofu mwana kiri munda bakaba muroga canke inda ikijaya akamuroga. Nukuvuga iki na majini kuna gusanga ari hafi gose n'abantu. Subiani ikimenyetso cya mbere kurota cyane ukunda kurota inzoka zirabura. Kurota inzoka zirabura ukinye kimenyetso yuko ari jini Subiani. Ari kutuvuze tugiye kuraba indoto inzoka insiguro nyinshi inzoka yarafite insiguro mbi n'insiguro nziza. Mugabo kesho na kesho inzoka ikisigura kesho na kesho inzoka byinshi gose ngano na 9% ivuga ibibi gusa. Mbe wewe uri kuranyumviriza uri ndani ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa muri hanze y'igihugu cy'u Burundi urakunda kurota inzoka zirabura? Kandi inzoka yabura kandi igaragaza kandi imizimu yabi wanyu. Cyane kagaragaza umugabo agiye kagaragaza kugira yuko umugabo agiye gusambana hanze cyangwa umugore agiye gusambana hanze. Cyane kagaragaza yuko urogwa nabi wanyu. Ariko no munsi tugiye kukivuga Subiani. Subiani ndo tuziwe kesho na kesho umuntu akunda kurota indoto z'inzoka zirabura. Yaba ari inzoka nini, yaba ari ntoya, ni inzoka gusa irabura. Uwo ninde? Cyo kimenyetso cyamegaragaza yuko ari inde? Ari Subiani. Ikimenyetso gira kabiri kurota cyane gose inka. Kurota inka. Muntu ukunda kurota inka zirabura. Muntu ukunda kurota inka ukarota kuriruka n'inka asha mkomeruka. Subiani akorana n'injini gitwa Khandas. Subiani atangura kaza agatamwe ingwara kuri bajya abantu bagwaye hama ijyango aramaze kukwinjiramwo ni kuvuga Khandas nacho akacamara akazi kiwiwe. Be ari gutamo guti muntu ukunda kurota inka muntu ukunda kurota inka iyo nka mbe ugirota guti nagiye mukunda kurota inkiri kwirukako umunsi rero yakwirutse nkagushikira gukubita igihembe ryayo tayari umenye kuzo gutaye mwikizo kwinjije mwiki ivyo yatumwe. Ni Subiani kandi jini ashobora kwihindura inka inzoka arashobora kwihindura n'intu zeyi nidirisha akinze kino kibambazi birashoboka byose kuko bahawe ububasha bwo gushaka kwihindura uburyo bwose bashaka ukura byumva. Subiani ni kuvuga iki? Ni umuntu ukunda kurota inka ikira kwirukako inka irabirika kwirukako cyangwa inka nyinshi. Uwo ninde? Ni jini Subiani baramukurungikiye. Rero hageze aho umuroto munaka kwirukako umenye ko mukundukana niko ko birukana iki nawe giye birozi. Hari abantu kuda gusanga ko yarota ukacubona ko yarota ikintu kimushikire akaca duga hejuru kigice gisigura yuko iyo ni nguvu. Hari nguvu iri mubiri gufasha mushaka gusanga ari imizimu yawe wanyu gufasha kugira ngo biguporteje kugira ngo ntushogirane gushikirwa na bijya bintu babagize babakungikiye. Mwana bisigura yuko bitazo gushikira hari umusubizo gushikira. Ikimenyetso kigira gatatu muntu ukunda kurota uri kurirukanganwa ko n'abantu bari kwirukana kona akagwika abantu baje kwiruka ko n'ubuhiri fata bakwiruka ko. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko ufise jini Subiani. Jini Subiani abye Subiani kariki ni jini rikunda kugirane rikunda gukoresha gose niki n'abarozi bajya abuzi bwa kugirane ari kuroga kuza gusambuza bubatse gukura umunezero mu muryango ibintu nk'ivyo onya. Icakani naco muntu ukunda kubona uri kurirukanganwa n'ibintu bitiranye ubwoba. Ukautori kurirukanwa n'abantu bafite imitwe 3 imitwe 2 inzoka imbwa ukautukana n'abantu ngafite imipanga bakwica.
ibimenyetso bigaragaza yuko ugomba kugirane ko wewe ko mubiri wawe urafite jini subiani barabuze kukurungikira uwo subiani yaramaze kudodora mu buzima bwawe niwe abandi agusuza inyuma wewe mbuntu ukunda kwota izo ndoto ndasuye kandi kuvuga kandi manzu suri inyuma kandi manzu rabe mbe kera uteba cyangwa kurota izo ndoto mbega hoho byari bimenze gute wabyifashe mu gute mbe nabintu ubona biko birasubira inyuma bitari bimeze nk'ubwa mbere namba bihari Ronde Dr. Sole Oran TV kugira ngo ashobore kubafasha. Icya gatanu naco kurota uriko uriruka ukagwa mu ishimu rirerire mu kinongo kirekire gose. Muntu ukunda kurota ibishimu ibinogo birebire gose. Ibinogo kandi birebire gose bigize bifise umwijima. Ijo ndikimezo garagaza ko ufise jini subiani nubwo ahandi naho bigaragaza yuko ari abantu biwanyu bagomba kugirira nabi. Uwo ni jini subiani. Wewe ushoko wajya mu ijoro wasinziriye uraryamira rose. Aho abandi barota ko barasenga ukarota ubwa mu mishimu, ukarota wirukana n'imbwa, ukarota wirukanwa n'inzoka, ukarota wirukanwa n'inka, ukarota wirukanwa n'ibintu bidatahurize, uwo ni jini subiani. Umanze ko n'ivyo bimenyetso ni kuvuga iki baramaze kubitumwa, yaramaze kuza ahubwo yatangwa akazi kiwiwe. Kuko nta kandi kazi ajeje subiani uretse kagirane ajeje gushiramwo gutera umuntu ingwara mu mubiri wiwe kandi kugira ngo amazi guheza akazi kiwiwe acabisa jini khanas no katanza khanas ni jini winzoka subiani ni jini kesha na kesha kunda kuza muki mwishusho yiki mwishusho y'inka muntu ikimenyetso cindwi naco muntu kunda kurota uduga hejuru bayana kunda kurota baduga hejuru umengo ko aduga cyane gose uruka hejuru gose ukabaza n'udoto za ukunda kurota kesha na keshi basi umenye yuko kandi ukabukunda kuzirota wewe hauko mganga hauko nini ndio ifo tena basi mwenyewe uko wana wewe subiani yaramaze kwinjira mu bwamaze kukwinjiramo rero uyo akora kwigisha kuroga mbe urazi ko abantu baroga batazi ko baroga hari abantu kuzino n'umwana yiso hari abarozi bakinda batazi ko bakindisha batazi ko bakindisha umuntu ngasanga bavyinjiyemo muntu ukunda kurota uri kwagirane kandi kurota ukunda kutwagirane kuna kurota uri mu kagwe k'abantu cyangwa mu kagwe k'ibikoko cyanye ubwoba kuna kurota ubona uri hagati y'ingwe hagati biyo kavyishi hagati y'abantu batahuritse bari hagati yabo na utawu yabari bo n'uyamaribo kandi wamara kuwa tukacugira ubwoba bwishane gose siri kimezo garagaza yuko ewana we tari baranze kurunka jini subiani ni warehe niwe ari mu buzima bwawe mbe mu nyuma y'ibi inya turabe nizihe ngaruka nizihe ngwara nizihe ngaruka ni ingwara izihe ziza zibonekeza mu gihe wa jini subiani umaze ko umufisa ariko ntuyibuke kugira ngo ushobore kwivuza ni kuvuga iki twagiye ku ngwara rero ni ingwara izihe zigaruka ni kuvuga iki ingwara ya mbere umuntu w'umugore canke w'umugabo iyo aramutse atwaye imbanyi iyo muswaye gize atwaye iki atwaye imbanyi ni kuvuga ikiwe imbanyi iwe igeze mu kwezi kwa mbere muntu ukunda gutwara imbanyi mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri gatatu kativayo iyo ni ingaruka mbere yo tugiye mu ngwara rero uyo ni jini subiani we muntu usama imbanyi mara ukwezi kumwe ukwezi kwa kabiri gatatu ikakikora kijyambanye kativayo ikiri kimenyesha amegeraza ko ni subiani yakara we guswa subiani kagani ari karajya we uratwara inda subiani akajya mbe we kuranyumviza ari hanze y'igihugu cyangwa uri mu gihugu cya Burundi mbega imbanyi yawe wageze yumaze kumwe amezi abiri amezi atatu ikivayo cyane imbanyi yawe ikunda kuvayo kangaye wewe urasaba imbanyi ikajikoroka nambise uyu munsi ndavuga yuko hari ibintu bigaragaza abantu bafunzwe nasigu ndavuga ati hari abantu bafunzwe badashobora kurongorwa n'abantu bafunzwe bashobora kurongorwa ariko badashobora kuvyara ushobora ko warafunzwe mugabo karongorwa mugabo ugasanga warafunzwe ntushobora kuvyara ugasanga nawe yarafunzwe ntashobora kurongorwa mugabo ashobora kuvyarira mune kibike vyarira muhira ibyo byose ndi ibintu bigaragaza jini subiani none wewe ivyo bimenyetso vy'uko umukenyezi watwara imbanyi igeze mu kwezi kwa mbere kuko gatatu kativayo bimaze igikingana gute mbe
wagiye kwa muganga ibipimo bivuga gute, bimeze gute. Iyindi ngaruka mbi kandi, umwana udashobora gusanga umwana avutse. Umviriza rero ndabasigure neza, iyi ni ya bwoko rero bw'igifungo. Wewe urashobora kuba wararozwe ntushire kuvyara cyane ntushire kurongorwa, mugabo ukarogwa ariko ugasama inda, yamara kuvuka nturere, ugasanga warafunzwe yo muzanga ntuzofara avuye ngorere nk'abandi. Ingwara ingaruka igira kabiri, ingwara ya kabiri atera subiyani ku muntu w'umukenyezi, ni kuvuga iki? Ashobora gusama inda, indi gakura, yamara kwibara bakavyara, umwana akacapfa. Hari abantu basama inda hageze kuvyara ana akacapfa. We gusa avyaye ni gupfa, gusa avyaye ni gupfa, umwana avutse ni gupfa, umwana avutse ni gupfa. Uwo ninde? Ni jini subiyani. Ikindi kimenyetso, iyi ngaruka nayo, ikindi ngaruka naho umuntu afite jini subiyani ashobora kubona ahantu bagire babage impene, imbata cyangwa inuma cyangwa ibindi. Amaze kubona ikirabagwa ijya mpene, ni kuvuga yuko aca yifuza kuyarya amaraso. Bantu mukunda kurya ubuseri, bantu mukunda kurya amaraso y'ingurube, baragwa dafite jini subiyani. Bantu mukunda kurya ubuseri, subiye ubuseri sicyo ibintu by'ingurube, burya ubuseri ibintu by'ingurube, bagafata nk'impene bakayikata, umuntu ashaka akashareka kaza kurya amaraso. Kimenyetso rero kufite jini subiyani. Umuntu wese uzi kurya ubuseri urya amaraso y'ikitungwa, umenye yuko ari jini subiyani. Wewe muntu uzona ahantu korabaga ubonye inkoko ivuye amaraso cyangwa ukabona intuze y'impene ivuye amaraso, ukaca wumvugiza uburobo kuza kumwajya amaraso, uyo ninde? Ni jini subiyani ari mu mubiri wawe. Iyindi ngaruka mbi, ibindi navyo bimenyetso bigaragaza navyo ni ibi. Ni kuvuga iki? Gukunda cyane kwicara ahantu ha wenyene, gukunda kwicara cyane gose ahantu ha wenyene, ahantu hari umwiza. Umuntu ukunda kwicara ahantu ha wenyene hari umwiza hatabona, ha wenyene kumvuga ngo kwicara ahantu ha wenyene atataye ko riraka. Uwo ninde? Ni jini subiyani muri kumwe, kuko jini subiyani wale ni giza, ni umwijima. Umwijima ushaka kwicara hamwe, ushaka kuba hamwe n'iki? N'umuco. Iki naco, muntu ukunda kuja muri toilette ukamara isaha yose. Ari umwe muri toilette acamanza gaharozi akazo muri toilette karaba neza, karaba. We agi muri toilette, murugira muri toilette ukatebayo ntugumbe kuvayo, ukobona umenga ugomba kwicara muri toilette cyukura ko ukigumera uriyo onya. Uwo ninde? Ni jini subiyani. Mwene mama, mwene data uri kuranyumviriza, Dr. Swale Online TV niyo mwe sinabivuga kugira ngo bigende kuonerwa kubashiriza, kugira ngo bibabe inyigisho bibafashe muzebaye, kugira ngo mwitebuke mwimenye ubuzima bwanyu aho buri n'ikibego ko gucarisho. Yageze mu turonde tubafasha ni gose. Nimero yacu ni 68 53 908 8 ijana na 398 basi ni zile nimero za telefone mnakude cyane gose.